bose barazi yuko amashure y'uburaro yari afise ingirakamaro ku banyeshure mu vyerekeye indero no mu vyerekeye kwiga. Abana baraha umwanya ukwiye ivyigwa kandi n'abarezi baraguma hafi y'abana, kubera kwiga utaha mu bihe vy'igihugu cacu usanga abana biga kure, ugasanga mu mayira bahura n'amasanganya menshi, ugasanga bahura n'uburuhe bwinshi, ugasanga kumbure bashikiye no mu miryango itorohewe. Ivyo bigaca bituma umwana atiga neza, n'ivy'indero bitoroshe gukurikirana. Rero umukuru w'igihugu kugira avuge yuko bagira basubire mu bintu vy'amashure y'indaro ni vyiza, ariko ico nomusaba nuko batobigira igihutihuti, agasakisaki nka kumwe bagira izindi mpinduka mu bushikiranganji bw'indero. Barazi neza muri kino gihe ko ico cifuzo ni ciza, mugabo uravye n'amashure ahari, kuronka amashure bigamwo honyene ni ingorane. Abanyeshure uravye ibitigiri bafise, ukaraba ibikoresho bafise, ukaraba akanovera k'indero, uribaza uti mbega nibaheza bakabazana mu ndaro barashoboye guteganya? Barafise integanyo y'amashure y'uburaro? Kuko mu buraro hari ibintu vyinshi bikenerwa. Usanga amashuri menshi atagira n'amazi, usanga atagira n'imfungurwa, ugasanga mu mashuri menshi abana baragwaye igituntu, baracandukizanya kubera barara nabi. Ivyo vyoba ari vyiza mu gihe boshira mu nteganyo, bagateganya kugira ngo ishure koko yakira abana ari ishure y'iteka, ari ishure ry'ingirakamaro, ari ishure umwana ajamwo akumva ko nawe nyene yubahirijwe, akumva ko nawe nyene ari mw'ishure atari mw'ihonero. Ivyo vyari vyiza. Ingorane nuko uwo munsi ko abishatse ejo mu gatondo uzoza ubona bavuze ngo abana nibagende mu mashure, nibagende mu mashure y'indaro. Mukibuka neza yuko abatwara amashure y'indaro kenshi bafise ingorane yuko bama baheranirwa, barabura imfungurwa zo guha abana. Ubu ibiciro vyaraduze, leta iheraniye benshi n'amashure arimwo. Vyari vyiza, mugabo ntibabite mu rudubi nka kumwe babita mu rudubi ahandi. Nibarabe ko bafise ikibanza co kwakiramwo abo bana, aho barara, ibitanda, imfungurwa, umutekano wabo. Ivyo nivyaba bihari, nivyaba bitekaniwe ko habako, ndazi ko atabihari. Amashuri menshi ndazi ko atabihari, kuko n'amashure y'indaro yari yategekanijwe gusanurwa. Amashure atari make yari kuri porogaramu yo gusanurwa mu mwaka w'2001. Twarabonye yuko atasanuwe, ibintu vy'amatara, ibintu vy'amazi, usanga hari amazi yari yategekanijwe abanyeshure amajana nkangahe, ugasanga bageze ku 1000. Ivyo rero bavyitondere, ntibatwara abana mw'ihonero. Uravye ibihari ubu, ukaraba ivyo umukuru w'igihugu yavuze, yatangaje, urabona ko harimwo ibihushane, ari naco gituma biteye amakenga. Nico gituma mpanura yuko imbere y'ukwiruka gutwara abana mu ndaro, nibabanze bakosore arya makosa yatewe no guta mu rudubi umugambi wo kwigisha abana ku buntu, umugambi wo kwigisha abana ivyigwa bishasha mu mwaka w'2005. Umugambi wari mwiza, mugabo kubera watawe mu rudubi utategekanijwe, waciye utuma ibintu vyose vyari gukorwa neza vyakozwe nabi, kuko vyatawe mu rudubi. Amafaranga abikoresha, ibikoresho bikenerwa, abarezi, abakozi bari bakenewe kugira babikore neza batarategurwa, batanazi n'ico bazobahemba. Muri kino gihe rero ingorane ubushikiranganji bw'indero bufise ni nyinshi cane. Murabona yuko abana batangura amashure baba ari benshi, ariko ntibaba bafise n'amashure babashiramwo. N'amashure benshi babashiramwo ntaba ari amashure akurikije amategeko. Ishure ryugaye, rifise umuco, rifise intebe zikwiye, abana bicarana ari babiri batarenga, ishure ifise ubwiherero bunatandukanye bw'abigeme n'ubw'abahungu. Iyo shure rero mu gihe itaraboneka mu mwaka wa mbere no mu mashuri matoyi y'ishure shingiro, umva urugendo atari rurerure. Jewe ndabona ko ivyo vyifuzo vy'umukuru w'igihugu birashobora kuba ari ivyifuzo
bitazoba ejo, bitazoshirwa mu ngiro ejo hirya y'ejo, kuko batabanje gukosora mu ntango, uwo mwana wo mu azoshika kuja mu ndaro azoshikayo bake ndabibona, ariko nibabanze bakosore ibyo mu mashure y'intango, baronse abana aho biga, kuko irya shure mu mashure mato mato ya Gasenyi muri Mutimbuzi, ishure menshi y'igihugu, nibanze rero bakosore kuva mu wa mbere, ntibashobora kuduha ishure y'akarorero, ishure yugururiye abana bose kandi bagenda bakiga, bakaba bafise intebe, bakaba bafise ibikoresho n'abigisha, bakaba bafise ishuri bakingira muri vyose, bituma n'umwana akunda ishure, nibabitangura mu wa mbere bakabikuza ku mashure yose, bazoheza rero baje kuraba ivyo mu mashure y'indaro. Mu mashure y'indaro kuko hasabwa na vyinshi kurusha, kandi ni ikibazo leta itegerezwa kwishura, kuko ni ikibazo n'ivyo c'indero, ni ikibazo c'ubumenyi, mugabo harimo n'ikibazo c'umutekano w'abana ku vy'amagara yabo, kuko mu gihe bobandanya uko amashuri ari, ugasanga abana baryamana ari babiri batatu ku matera ata n'ibitanda biriho, babandanije ibintu nk'ivyo n'ukuri boba barikura ko agashambara. Twosaba rero yuko leta y'u Burundi yokora ibikorwa nk'uko ahandi bikorwa, ni ukuvuga gutegekanya, hanyuma bagatako bakabanza kuraba ikihari. Hariho ya nama rukokoma y'indero yaba mu mwaka w'ibihumbi 2002 n'ibihumbi 2022, nibahere kuri urya mwihwezo wakozwe, baha agaciro ivyiyumviro n'intererano y'abahinga bihereye mu mashuri mato mato, nimba ivyo vyinjira mu gushira mu ngiro ivyavuye muri rya nama rukokoma no mu nteganyo y'igihugu no mu buryo igihugu giteganya kandi kiriko kiraronka, ivyo n'ibikorwa. Ariko n'ivyaba ari ivyifuzo vy'umukuru w'igihugu, nibabanze baringanize ibihari, bafate neza abanyeshuri bari mu ishure, amashure ahari aba amashure koko, hanyuma ibyo kugurura amashuri y'indaro babikore bikurikije amategeko, kandi bakurikije impanuro z'abahinga, ntibasubire guta mu rudubi n'ahandi, n'ibihushane bariko barakoreramo.